wewe nk'umwe mu bakozi b'Imana bajya abantu rubakira gute Kenshi 99 n'ibice 9 kwijana yabajya abantu n'abahora baca kuri zicano zabo bigisha ibitari muri Bibiliya ikibabaje yamwe mu bumviriza mwakurikira muzoja mu muriro yabo babibigisha bazoja mu muriro uno munsi bamwe bahora baza akavuga ati ndabaturiye jewe ejo mu Prophet Modeste yaraciya aravuga ko idolari imanutse King Benny bahora baca bakavuga ko bakora ibitangaza King Benny aho ati mu minsi yanyu bazohindura Bibiliya bayigira ukundi hari nabavuga ati ni system y'abafirmason ni system y'abailluminati ati yashobora kuba akorana n'abakristo Ndikumana ndashaka kumenya Kristo Ndikumana n'umufirmason Kent aho bisogora neza gake wewe nka pastor iyo wonye bariko gushira muri uwo muco bati nakari bajya bakora ibitangaza ati uyu naho adakora ibitangaza bikomeye agiza rindi Bibiliya ati nawe n'umufirmason mbwa acisha handi mu zindi nzira kubona bagiriza ati mu muti ubwenge cyane Kent je bazobikura hega kera baravuga ngo umunyapolitike ngo yashaka kubesha ngo avuga ngo abanyagihugu bavuga ngo abanyagihugu ngo base ariko twe nibihari nawe no kubaza abantu babivuzeho bagere birahari birandikwa izo histoire ngo za pastor yansambanije zirantwenza kweli zivuga abantu b'abakecuru bamusambanije gute we yarasinziriye ore uvuga ati je ndi umusambanyi ati yababaje ati nsambana nuwo tungana nkasambana erega iyo ari umusambanyi bitangura sambana n'uwo banganye imyaka ije gasambana n'ungana nasi ariko uje gusambana na pastor bigenze gutega ujya ni nk'umuvyeyi wawe naho vyo mugora wewe kubera ko vyemera harabazana ati mwaje akavuga ati je nagiye ngiye kunsengera ati canke yarantumyeko aca mufatirayo uzocumubaza ati mbe wamuhaye kangahe ugo uvuga ko bacha bashima katazaragaruka iyo accident yabaye tuwafwa 4 bivuze ngo rero nabo bararyoherwa bakaca bavuga ati pasteur akora neza yashaka kurondera ama excuse yo kudakizwa avuga ngo pasteur yaransambanije Yes, kundera ndakuramutse nongera ndakwikaze kuri Magic Channel ndabwira ko ari mugano wa Kent umugano w'Imana umugano w'umwete umugano w'abantu nuko another day another vibe ndakubwira ko uno musi vibe yacu yamutuzaniye yaduteruye neza na neza umukozi w'Imana uno subundi nitwashoboye kuzana benshi baramutse bagiye baramubona na cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye ariko uno munsi tukaba twamuzanye nk'umwe mu bakozi b'Imana asanzwe ari n'umwanditsi niwe twazanye kugira dushobore kuyaga kuri ibi nabiri ndakwakira cyane kuri Magic Channel bwana pastor asante sana muganwa Kent hajya muganwa vya vrai untumbaza vya post nenda kubaza ivy'ubuganwa kweko yita umuganwa uziko umuganwa w'Imana bisobanurwa Israel Israel c'est un mot hébreu mugabe bisobanurwa le prince de Dieu wewe witwa Israel no mu mazina yanje yose Adonai ririmo apana Adonai wow ama Adonai wari umusozi misi yose abaisraeli bahora baja gusengerako bibuka ko Imana yabajabukanye bakura kwa Farao wow niyo mpamvu bari bahiso wow hama Kent nimo iri muri Angleterre nayo nyene bahora nimo iri sa bahora bagenda kwisengerako ni naho Elizabeth hantu hambere yatanguye gukororera monsozi Elizabeth umwamikazi yego iyo mo yitwa Kent imbere aho ntire bwarire wewe umuganwa Kent ariko ikibazo ca mbere abantu bose baba bafise twama twabonye kenshi niyo amafoto yagiye ku mbuga ngurukano mbenye abantu mama bafise amadidani abavyeyi bawe kugira bashobore kukwita apotre bari basanzwe bazi kuzokura uvuga ubutumwa canke rero ja abavyeyi banje nizina niswe na papa Jai twarakoze documentaire ari exprima ingene zina ryaje muri we yarafise pressentiment ya intuition gira muri wowe yuko uyu mwana uvyaye yarafise une vocation particulière y'ivy'Imana yarafise yo sentiment ubona yaragize page
ari mbona we yarafise umuhamagaro wiwe ego nibaze ko yarafise iyo presentiment yarabimbwiye ego kuba matakuzi no musituruko tuyaganande Nikiza Jean Apôtre. Apôtre c'est un prénom. Pastori kuva 2012 ndongoye Lilo Flock Ministries nishiramwe rukristo kuva 2005 ndi mu ibango ryo gukorera Imana haize imyaka 20 ndubakanye na Ariel Trésor dufitaniye abana babiri mwidondoro ngira nagerageje vraiment hanyuma ndumwanditsi yego nuko uno munsi twagiye tubona neza na neza hari zimwe mu nkuru zigoma zica ijya nino bavuga bati si rya mbere si n'irya kabiri ariko biriko birafata iyindi ntambwe mbega biba vyoroshe nk'umukozi w'Imana akongera agaba umwanditsi hano mu gihugu cacu c'u Burundi hanze biramenyerewe mugabo kenshi hanze umuntu amaze kubona ko afise mega church y'abantu nk'ibihumbi 10 acavuga ati hamwe nosora igitabo ndabona bazokinanshorera kuko basanzwe ni benshi bankurikirana ari benshi hari biba commercialiser ariko ngaha mu Burundi ubusanzwe uzi yuko nta muco wo gusoma abarundi bafise uhoho turi muri age digitale visuelle y'ibyo bintu vyanyu si bibi ni vyiza ngana byo byarasubiye bisubiza inyuma gusoma abantu bakunda barabe bifatanye na culture orale y'abarundi yo kumviriza gusoma si ikintu coboshe kwandika igitabo mu Burundi ariko tuvyandika kubera uvuga uti buryo umuntu yanditse sinzi gakenti wewe ko biragushikira je ikintu tureka ivyo bitabo byo nandikira abandi ngo basome naje ubwanje ivyumviro vyanje kugira ngo mbone ko biri clair manza kuvyandika ahantu iyo ntanguye kwandika ikintu niho numva umenga kibaye gwanje ico cyumviro kibaye gwanje rero kenshi nabonye umenga turetse n'ivy'Imana generation yanyu n'abandi bari nyuma yanyu n'abandi bari nyuma yacu gatonya no muri generation yanje narabibona abantu barafise ingene no mu kwi exprima umuntu kumviza ariko avuga iki exactement hari umutipe nabwiye page ni page ndashoboza kuganira hana acamwe ngo ujya mutipe ngo arabaza ikibazo ukabeberwa n'ivyo ariko aravuga ivyari byo kubera generation zanyu ntimufise clarté muri expression iyo umuntu adavuga tomoye n'ivyumviro ntibiba bitondetse kera abafaransa bavuga ngo tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Alors kubera iyo ngorane yuko muraraba cyane utuntu turengana ku ma réseaux sociaux muga kubera mutigira mufata umwanya uhagije wo gusoma ibitabo usanga n'ingene muvuga mbinga biri superficiel nk'ubu je birangura kuganiriza abantu muri generation yacu turaganira cyane mwambwira abatonye baje je sinzi avuze iki exactement nta tomora oya natwe rero urabe je ndumu 80 combien bijye bitwita ngo aba Gen Z munyuma aba millennials n'abandi twebwe generation zacu naho abavyeyi bacu baravuga ukumva nyene avuze amajambo 5 aratondetse uko ndashaka kumera nka papa muga mwebwe rero muri nyuma yacu byarabaye nabifuti ko ubuntu bwose bugutoragura ku marezo sociaux rero igitabo gituma wacanditse aratebera ku ciyumviro nawe umusoma ubwenge bwawe bugakora un exercice yo kwiyumvira bigatuma rero nigihe ushikirira w'iciyumviro kiba gitondetse rero navuga nti nivyoroshe kwera abarundi badakunda gusoma ubwa kabiri ko turi muri age ya digitalisation na lo visuel ngabo 3 kubera generation yanyu Gen Z mudakunda ibintu bibarusha mu mutwe nuko bimwe mu bintu twashoboye kubona kuba bashobora kuba bakurikiranira hafi igihe wasohora igitabo ca volume 1 na volume 2 hama hariho intambamyi ugenda urahura nazo uno musigerageje kuraba aho wavuye naho ugeze za ntambamyi hari izo zigenda ziragabanuka canke zitera ziyongera kubivanye naho ugaruka kuno munsi uri kururageza ivyumviro vyabo. Merci beaucoup Kent. Mbeko nsohora volume 1 na volume 2 imeze nka commentaire sur l'Ancien Testament ko usanga Ancien Testament c'est une partie de la Bible igora abantu gutahura imbere yaho namanje mbo mu blogueur
nandika ama article plus de 200 kuri blog bita sabaniere.bi ico gihe ari sabaniere.com ndamanze ndaraba abantu ingene bareagisa kuri blog je ndakora ama video kuri YouTube bashobora kuraba kuri Little Vlog Burundi ama video yanje arenga 250 ari kuri YouTube mugabo le visuel sindayemera kwintwara nka umenga c'est le seul moyen de communiquer j'ai un blog aho nandika les articles haizi imyaka indwi presque chaque semaine je publie un article et pendant 7 ans nabonye ko abantu buhoro bagenda bamenyira la culture gusoma gahoro gahoro au début vyari bigoye mgaramani ndamanze ndakrea byo twokwita lectorat abantu bagukurikira mwese ngene mu bitaba followers twe n'aba lecteur ukabanza ukaraba lectorat abantu bagusoma ni bande imyaka indwi nandika hari abantu niyo isome niheze ntanditse article basanga university pastor no musi tacho ko article wakoze umva imyaka indwi abantu batangura kugira umuco iyo culture ikabanzamwo rero ntaciye mbona kumbure no sohora igitabo bogikunda bogira iki mu nyuma turahamagaza abantu hajya muri hotel mbega hari he twagiriye lunch ya hari he allo chandelier hari abantu batandukanye baravuga bati wow d'abord we apôtre ntuzi ko kwandika mu kirundi ko jewe nakuriye nyene muri culture nyene yizi zindi ndimi mais comme je suis un pasteur j'ai un souci de communiquer mu buryo buri clair kugira bose bakumva kugira bose banyumve hanyuma buhoro imyaka namaze nkorera Imana hari abantu bankurikirana bari ruguru kandi akagutelefona pastor je narakunze vraiment video yawe yo kuri YouTube urabona abantu baruguru apfuma kena mugabutu sinzi wakura amamika ngo ariko ngo hari bifaransa washizemwo ngo sinabitahu turarabuvuga ibintu dutahura nkumva biramba baje hanyuma en plus abantu baruguru yashaka kuvuga ijambo ry'Imana ntaro nk'igitabo akoresha kimufasha guprepara ivyahava vuga kubera nta gifaransa azi nta congereza azi ntangura kubiyumvirako ko aje naho ntakuriye ruguru iyo mpuye n'umuntu wa ruguru ndagira ikintu ca compassion no gushaka kwidentifia n'ubuzima bwiwe ndavuga nti naho nandika jese ngo nandika en français na en anglais reka ngerageze nkore mu kirundi mugabo vyaramfyuye ndagerageza nandika mu kirundi abantu barankosora ati kirundi nico mu quartier kirundi nico mu bwiza nico kumutakura baragerageza barankosora birakunda turakora izo volume zibiri rero d'abord vyarabaryoye ko ari umwana wo mu gisagara ashobora kwandika igitabo kingana gucyo ca hafi 700 page hamugishize hamwe ayo mavolume abiri yashize hamwe ni hafi mapuro amajana 7 yego umuntu agerageje kukumva ariko arumva ibikorwa wakoze na cyane ko musanzwe mwisunga ku kwandika musigura bimwe mu bisanzwe biri muri Bibiliya yego zimwe muri commentaire dukunze kubona benshi bavuga ko ishobora kuba ari inzira yo kuba muri ko murashaka kuzofata bimwe vyanditswe muri Bibiliya nyene ati mu misi yanyuma bazohindura Bibiliya bayigira ukundi hari nabavuga ati ni systeme y'abafirmason ni systeme y'abailluminati ati yashobora kuba korana na Bakristo Ndikumana ndashaka kumenya Kristo Ndikumana no mu firmason Kent aho bisogora neza gake wewe nka pastor iyo wonye bariko gushira muri uwo muco bati nakari bajya bakora ibitangaza ati uyu naho adakora ibitangaza bikomeye agiranza rindi Bibiliya ati nawe no mu firmason mbwa acisha handi mu zindi nzira ko barabagiriza ati mumuciye ubwenge cyane Kent je bazobikura hega kera baravuga ngo umunyapolitike ngo yashaka kubesha ngo avuga ngo abanyagihugu bavuga ngo abanyagihugu ngo banse ariko twe nibihari nawe no kubaza abantu babivuzeho bagere birahari birandikwa okay natawe ikibazo ariko ico kibazo uvuga nico mbere ndanagihindukije ukundi kubera iki umuntu yandika in commentaire sur la Bible kandi Bible isanzwe iraho urumva kandi ari ibintu abandi bosoma voilà sasa rero Bible igizwe n'ibitabo 66 livres ntihinduka nacu wongerako nacu gabanura mugabo kuba ari igitabo kiri tellement important ari igitabo gikomeye cyane mana
Kent nk'ibintu bisigura vraiment bibiri imaze imyaka myinshi cyane yego et pourtant ni igitabo gushika no gucagize impact gusumba ibindi bitabo byose byo kwezi yego kubera ica inkora mutima turifuza ko abantu batahura ibirimwo ndani indani ingwane rero kenshi nuko abantu bararutunga rujya rutabo batatahura ikintu na kimwe kandi birababaje ugasanga afite akarongo kamwe gusa yamavuga kamwe yumvire igitabo gizwe n'amashapitre ibihumbi ubwo ugasanga amajana plutôt ugasanga afite akarongo kamwe yamavuga kamwe unagasha wowe yumvire gakente ufise umuntu wo mu diaspora atunze cyane atunze ndazi ko umufise yego uramufise Kent je ndamufise uramufise yego arakwandikiye gakete kipaje 10 mugabo urazi yuko uwo mutipe myose yakwandikiye haba harimo ikintu yego ntiyabura akajambo kajare urakubitira kuri Western Union ntara kantu nakoze urakubitira inyibutsa ya Swift code yawe urabyumva none iryo kete wamuzi ko ari ry'umuntu agukunda atunze gose cyane akwitayeho yamabaza ati mbere Kent wafunguye mbega ubayeho gute mbega waronse de place warusherwaye warusherwaye kwishuri university bigenda ni akurungikira akakwandika kete rya 10 page ugaca wisomera akarongo ka mbere n'aka kabiri ngo ngo ndarushingo reka ibindi birimwe nzobirabejo uwo bikora ivyo ndakubatse uwo bikora urenda tahuye bimwe bavuga ko mwebwe usanga bamuciye ubwenge cyane urukure sigura ibintu ufobetse uno musi turashaka usigura uri karakumva umenga usa n'uri karadomako bamwe mazi imisi bavuga bati aba bantu baguma bigisha ibitangaza gusa biyita aba profete n'abapotre usa n'uri karadomako babagwanya ati abasibo kubera iki batigisha ibindi bintu wewe nk'umwe mu bakozi b'Imana baje abantu urubakira gute Kent 99 n'ibice 9 kwijana yabajya abantu n'abahora baca kuri zicano zabo bigisha ibitari muri Bibiliya ikibabaje yabamwe mu bumviriza mwakurikira muzoja mu muriro yabo babibigisha bazoja mu muriro uno munsi bamwe bahora baza akavuga ati ndabaturiye jewe ejo mu Prophet Modeste yaraciya aravuga ko idolari imanutse King Benny bahora baca bakavuga ko bakora ibitangaza King Benny aho akavuga ko akiza abantu amuravye gusa ibibazo bica bihera ariko uno musi uravuga ati kubera ko batigisha rya jambo ry'igini ry'ababo bavyigisha nabo baguma bajayo Kent ndakubwira ikintu kimwe nk'ubu hano hantu turi hoza umuntu atubwira ati en l'espace y'iminota 2 hariho ibombe igira iturikire ngaha kandi apana isanzwe zimwe za Putin cyangwa abakorera ari numvise ngo basgashe ngo bafite ibisasu biri grave cyangwa byo muri Iran ati gira giturikire ngaha ati rero munyumvirize neza ngende basigurire plan de sauvetage ingene twumva hano hantu amarembe en espace y'abasegonde 60 uko nyumva Kent nyumvirize neza yego uko nyumva neza ngende basigurire ntuze Keri agashaza ngo ninze gato imbere ko basigurira ndafise bakandi gakuru ngo urumva ngo Sarkozy ngo bamubaheje kumufunga Sarkozy baramufunze president mu Faransa ngo bamufunze ngo Elon Musk ngo racumvikana ngo nantuze ngo na Trump kandi ramuhaye amahera mu matora ngo izo nkuru zirakenewe mu masegonde 40 hano abantu hagira hashe izo nkuru zirakenewe cyangwa gatubwira ati umviriza hariho amafaranga hajya kuri $1 d'université hari umuntu yataye miliyoni 5 zirahana niyeza kubabwira bya sauvetage kindasubira ingene izo miliyoni ngo zironka cyangwa bo muri uwo mwanya uvuga uti umviriza tubwira ingene muri no mwanya twokira tushobora kuva hano turi bazima
ikintu Imana yadutumye kubwira abantu Yeah. ningene imishaha yabo yokira urubanza rw'ibihe bitazoshira. Ntiyatubwiye ngo tubwire abantu bagira baronka amaviza, ngo bagira baje muri Canada, ngo idolari igira imanuke canke igira iduge. Yadutumye kubwira abantu yuko iyi si turimwo iri condamné à être brûlé. Petero avuga ati amajuru bavuze amajuru bavuze ijuru Imana ibamwo amajuru le planète n'ibiki n'isi ya none ngo Imana bibikiye kuzosha. Ngo Imana yagenye kuzorema irindi juru risha n'isi risha ivyo ukugororoka konyene kuzobamwo canke abagororotse bazobamwo. Ibo bivuze abagororotse nibivuze abantu batigera bakora icaha n'abantu bizeye ko Yesu yababajwe acumitirwa ibigabitanyo vyabo maze bamwizeye akabahereza ingabirano y'ubugororotsi nk'ingabira bahaye. Turi hano kubwira abantu yuko iyi si igira ihere apana ingene boyitungiramwo. Oya, Yohana avuga ati le monde passe avec toutes ses convoitises mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Wumva fuso umwanya kubwira abantu ngidorare ngigira iduhe cegira imanuke nk'uko tubimana Kent. No musi basanzwe badukurikirana kuri Magic Channel bariko barumva urukura ba ihugugo urikura bahanura bamenye batahure. Hari undi wewe dusanzwe tubona Chimamanda kunze kubita ati ivyo nibibwa ati nawe barafise ikibazo ugera barafise ikibazo ugera afise ingorane nta muntu w'Imana avuga kujya. Oya ariko urabona ko ivyo bari karavuga atanga domako biba vyo bitaba vyo nta muntu w'Imana avuga kujya kandi ivyo tubirenganeko tunabigarukeko wowe nka pastor uravuga ati abantu baba ariko baragenda bamenye aho bariko barakurikira niyo bariko baraja. Tugarutse inyuma gato rero tuba dushaka kumenya rimwe na rimwe iyo uri kuravuga kwandika wowe nk'umwanditsi imyaka 20 ukijije n'imyaka 7 uri kurandika. Imyaka 20 nkorera Imana ukorera Imana nakijwe mfite 14. Imyaka 20 ukorera Imana yego imyaka 7 uri kumwanditsi yego. Tuba dushaka kumenya ni experience wakuyemo hagati yo kuba uri umwanditsi no kuba uri umukozi w'Imana muri ico gihe cyose. Kimwe gikomeye cyane ga Kent. Hari umwanditsi mu France yakunda kuvuga ati si tu ne lis pas tais-toi. Yitwa Voltaire. Ati niba udasoma kazibe. Turi muri kitse abantu bavuga wese aravuga. Hari umuntu yambwiye ngo ushaka kumenya ngo ko abantu baragwaye mu mutwe ku buryo umuntu wese akoresha amarezo yose kugira ngo yidefure. Ataje bose uzura abantu bose bataguje ama podcast benshi baragwaye mu mutwe bafite ikibazo. Baje bose batuza ama podcast kuri YouTube. Baba ariko barivura. Voltaire yavuga ati si tu ne lis pas tais-toi. Rero ico byanyigishije ubwa mbere na mbere nuko iyo uri kurasoma ni guhora ukumviriza undi muntu. Imbere ko je nandika umusomyi umwanditsi wese amanza kuba umusomyi. Iyo uri kurasoma uvuze ati reka je amajambo yanje ndayihoje mbega abandi bantu kino kintu baciyumviriye kwiki ni kumviriza abantu babayeho we utarabaho babayeho imyaka n'imyaka ibinjana ils ont observé des choses baritegereza ikina kiriya wowe nawe kugira ngo ntukorere mêmes erreurs umviriza au travers la lecture tu écoutes. Hanyuma waronka amajambo abiri yo kuvuga burya tuba dukwiye kuvuga amajambo abiri wumvirije amajambo 1000. Nga ayo kuvuga ngo urumva ngo content ngo turondere content ngo content content kuyirondera hehe content bayirondera mu gusoma mu kwiyinforma tubishegera mu vy'ubukirisu naho nyene iwe wari kuravuga nyene biri ngaha anya hamwe uravye ibintu byo gukizwa bigezweho sivyo ngwakira Yesu ngucuza ngo dutambe dance comme ça bouge OK sawa abantu bose barabuja bakabuja ibintu biharawe vy'Imana iyo udasoma uca bimva abantu bose ngo bari mu vy'Imana. Abapote n'abaprofite ngo bavuga ivy'Imana iyo utanguye gusoma uvuga ibintu vya vrai turimwo ni vya vrai. Eske abandi bantu kera iyo uze ngo uyu muntu ngo yakijijwe yabameze gute
apana ibimbona mbega kera wumvise ngo umuntu w'Imana yababayeho gute yasa gute yavuga gute yiyumvira gute niba imbona binkikuje hari uwo twavuganye ngaha anye ngishika ngaca mbwira ngo gituma ngo icatumye ngo va mu byo gukizwa ngo abakozi b'Imana effectivement nivyo nyene igihe wiyumvira yuko agakiza ukarabira ku bantu bagukikuje uvuga ati nyimba ari ibigukizwa je nofuma ndabiheba ariko mugabe yusoma uvuga ati iyi generation ifise ikibazo hari indi generation yabayeho gukizwa ntiwari umukino ntiyari jeu ariko pastor ntiyari fanatisme ntiyari kurondera ama views twumvikanye neza umuntu ariko aragukurikirana uvuze ati gusoma uraheze ukamenya bimwe vya kera ariko uno musi dufise témoignage nyinshi abakobwa bazakubwira ati nanje pasteur yaransambanije nanje pasteur yankoreye ibibibi wumva wa unde zosubira akagira wa mwete wo kumva ko yoja gusoma mu gabona ati numwe yarasanzwe abitse naho asanzwe gendera bizanzirambe abaje izo histoire ngo za pasteur yaransambanije zanwenza kweli zivuga abantu b'abakecuru bamusambanije gute we yarasinziriye ore uvuga ati je ndi umusambanyi ati birababaje ati nsambana nuwo tungana nkasambana erega iyo ari umusambanyi bitangura sambana n'uwo banganye imyaka ije gasambana n'ungana nasi ariko uje gusambana na pastor bigenze gute ujya ni nk'umuvyeyi wawe naho vyo mugora wewe kubera kuvyemera harabazana témoignage akavuga ati je nagiye kunsengera ati canke yarantumyeko acafatirayo acamufatirayo uzocumubaza ati mbe wamuhaye kangahe ugo uvuga ko bacha bashima kaca zaragaruka iyo accident yabaye tuwafu 4 bivuze ngo rero nabo bararyoherwa bakaca bavuga ati pasteur akora neza yashaka kurondera ama excuse yo kudakizwa avuga ngo pasteur yaransambanije kumbe nawe yararyohewe yarasubiyeyo donc ukuvuga ko yawe abakirisu bafise kibazo yabo pastor afise kibazo mugabo ntaca arondera nkaho umenga abantu bamubone different ngo kubera ngo kwa denonsa pastor oya bajya abakobwa babasengura abantu n'abana bagwaye bo mu mutwe baje babona gute hari nabo mbona mutumira kuri amacano yanyu ngaho one beni nawe mvuga amazimisaza azarasirikira avuga aba pastor ngo bashe kumusambanya ngo aba Nigeria ngo abaki we baje muravyo ari normal we ari muwende muravyo jya mudamu jani koko koko na Jason ningene yitwa we ari muwende wo muravyo ariko arakwerekana preve reka ivyo onye nawe urumva ntuburungana mwe muko murarondera content gusa mwirondera content mugana nawe ufise ubwenge urabona ati uyu muntu nawe nyene ijisho ryiwe sijisho ryo wafashwe ku nguvu reka ni kuvuga ko iyo udashaka gukizwa uzokwa mutwumva ine excuse yo kudakizwa mugani washaka gukizwa mbeko ko tamunigereza kuri chano yanya ati narahuye n'umwana w'umukobwa akijijwe ku buryo naho mugerageza gute ntibikunda mbeko bataza gutanga amatemo yaje ati narahuye n'umupastori nako ntageze ngo ndamugwishe mugabo vyaranse none uwo ntibabaho kweke haza gusa amatemo yaje y'abapastori basambanye nta matemo yaje y'abapastori vyanga ngo umvira ntibikunda ambara soka vira mu biro ko bataza kubivuga ngaha urabona social media ivuga ivyo yorient ibintu ko mwe mushaka mwe ndibajambo iyo ushaka gukizwa je nk'umuntu mwanya ndiko ndavuga gutya ndaza abantu benshi bitwa ngo bari mu kuba vy'Imana mugabo arababesha mugabo vugije ukuri ndazi numwe babiri batatu bari no vuga ati ujya muntu naho je vyo nanira we ndabibona bishobora arakunda Imana arubaha Imana arihangana arahagarara kandi arashikamye uranyumva iyo ukeneye kuba umuntu mwiza my friend there is always a way kandi uravye neza around you hari umuntu akubera karorero gusa kugira nyene wumva werekane nkaho umenga uri mu victim w'ama circumstance uvuga ngo urabona baje batipe ngo bandera ngo ba star boy nengo ugendana ngo na star boy ngo witeze ikigasha ngo batumye ko absteri ngo nanje ndayitumako ngo urumva utaka kurondera abagenzi abajama ngo nibo babintwaramwo ngo nibo bangurira umuvinyi ngo je nta nuwo nashaka oya sha iyo ukeneye vy'ukuri kuba umuntu w'Imana uravye neza hari undi muntu ngaho Imana yateguye yo bigufashamwo kandi ushaka kononekara barahari nabo kono nabo nyene barahari kweke nemwe mwamutumira kuri cana mutumira gusa bavuga ibitari byo gusa oya
duhora dutumako n'abandi baza basigura ubutumwa busanzwe n'abandi bakozi Imana ngiye batandukanye bahora baca ducisha ko imice yose bya pastor yaransambanije oya murarondera n'ivyo ndavuga ati pastor nagerageje kumugerageza birananira uwo ntabaho barahari murabara mutumye ko none hari umwe amaze kudushingira intahe ko misi bari bamuhaye yaragiye gukora biranka we umutima wo wamwankiye ishaka uwagerageje kugwisha pastor biranga nawe nivyo bari bamutumye ngo acasanga ujya mu pastor aratinya kandi uziyaguru zako kurazikunda gose kendi ndabaza kuyibona uziyaguru zako ndabigena umubatse abantu wajoye nyene oya tuba turiko ariko johera kumviza ajya stories ariko niyo tuzanye abantu nkabajya bavugisha ukuri bavuga ko hari abapastor bashikamye kweri kina vyo mudahora mubidushimira natwe mukabona umuhate twagize nibiki ego nibiki ni kubera ko bagoye kuronka nishakiri oya ni kubera bitari sensationnel si content joshe mushaka iyo content yanyu kandi mwamuko muronora ko amatangi gishapo nkaho umenga ama example y'abantu bari integre ntabaho erga mani muko muraserva une société uravyumva wowe ni wavyara umwana uzokwifuza yuko uzombwira ati mwana mwisi harababi nabeza harabanzo kubera akaroro keza nazo kubera akaroro kabi uravyumva uzohura n'abagenzi babi uhure n'abagenzi beza sibyo none namwe amacano yanyu ifoka communicate ico kintu atara pastori beza ara pastori babi hari ibihemu n'abantu bazima atara abakirisu bagwisha abapastori hari n'abapastori bagwisha abakirisu byose mukabivuga nuko umuntu agerageje kukumva uno munsi baca bitega bati mbega hoho ibiri muri iki gitabo harimo kuzana ati mbega igitabo kigira kiza bakunze kuvuga ko ufise ubwenge bwinshi bande gakende baje bahora bandika zijya commentaire ubushaka ninde gusoma ngo niyo nkuru wo mukayanza yanditse ubu uje hari nawe nabanda mu je ndabona yanditse urakente wowe uramfollowing wewe mbwira ama platform yanje kente ndayakubaza unyere wowe yavuga pastor bijya ibintu mushirako nibikurikirana n'abantu benshi nivyo no musi turashaka kumenya muri bajya abantu nta feedback zohora ziza ku rundi ruhande naho kavuga ati uyu muntu kumenga yarakwi ikiciyumviro ciwe nari nkwiye kugikorerako bon nk'aba commentaire baravuga urumva ni genre mu Burundi umenga uvuze ati naka ibintu yigisha sivyo ucumenga twebwe turabantu tudahonyorana ko abarundi ntumponyoreko nawe sindaguhonyoreko uravyumva iyo culture yo kuba critique yo kugira une pensée critique kandi mukakirana nkuko uru washoboye tebana none ga pastor nibi none kete nibi nyene ebana tugakritikana mugabo mu buryo buri constructif uravyumva nkaje arigenda andika article nko ku bantu kanaka bazwi ngaha je nta ma video menshi mfise mvuga ku bantu mugaje article yanje aravuga ku bantu none uri umupastere wakritise undi umupastere urumva ngo concert ngo ya Dudu wayivuze nabi kandi uri umupastere umva iyo culture iri critique bakumva ntibokubaho kwa kuvuga ati tuvuga pasteur Chris ndi kumanzi kuko akora ibikomeye kirazira ariko wowe ubivuze bakaca kubona ati uyu n'umwansi wiwe cyo n'umwansi abantu ntibakunda iyo culture yo kuvuga ati naka ibintu abikora neza mbwa ibi je numva ntemeranya navyo nk'abazungu bafite iyo culture ya critique twese tuvuze critique umenga ni jambo rimwe mu gifaransa ni jambo ryiza critique ni examiner les choses c'est ni kudiscerner les choses ni kuvuga le bon côté le mauvais côté des choses si bintu bibi nta nzigi birimwo ntaki urumva so ndabanza kubona nyine abantu bavuga ati bana pasteur nikiza yumvira ngo niwe nyirazi jambo ry'Imana gusumba abantu bose nta muntu numwe yemera ibintu vyagucyo bo ego mugabo wavuze ati nta kintu baravuga nawe kigukorako bo uwarigengera ifu nkavuga ntimbo uyu muntu naho ngenda muvuge kintu kibi reka manze ntebere kuvyiza kwanza kuko birahari ugasanga uwo muntu kwera amakritike y'abantu kabe birakwibukije yuko naho hari ikintu kibi yakoze cakubabaje reka manze uvuge ibindi bintu vyiza vyiwe ico kibuze kugiherezako
navyo nagenda vyadopta buhoro buhoro ego umuntu ariko aravyumva biboneka ko bimwe mu bitabo wandika haba hari mu bwenge bwinshi ushiramo nko avyonze imvugo urangurira igitabo keti nanditse zikomeye tuje tugira kwiganiro wagisubye Pastor mbashaka kumenya turi mu minsi aho ubona ko ingo nyinshi ziguma zisambuka kandi ari zo gwaruka wowe nka pastor ubivuga ko ikimuge benshi bavuga ngo pastor ngo bazi misi ba divorce oya ni ingo nyinshi muri rusange kuri titse ngo pastor nikiza ngo yavuze ngo uko nitereye inkuru uza kwandika kuri titse ngo nikiza ngo yagize ishavuga kuri koko oya ashimani baharire pastor no musi turashaka benshi babimenye hari n'abaguma bavuga ko ngo ni ingwara yafashe bo bavyita hari umuhinga yaciye nga aravuga ko ari ingwara ngo ifata ngo gwaruka kubona nakara bikoze nanje ngira ndabikore atukamenga barasigana nibi bintu na cyane cyane biri mu mashengero abakozi b'Imana muguma muhanurira ati wewe ndarota kenti uronka umugore hacanja ngangira iforo mugabo kumbeje ivyo nikizambigiye yarafise izindi strategy ziwiwe ejo bikaca vyanga sha ingo ntubeshe zimaze imisi zanka kwera vraiment nta sinobesha mbere misi heze leta yaragije inama abapastori berekana taux de divorce ngere iri très élevé muri imyaka mike irenganye batubazanye batutogira natuje duterereye kuri iyo novuga ni epidemie nikiza ariko nibitabutisa kuri divorce abantu benshi basigaye bana umwanya mutonya mugabo jesho murambwira abantu d'abord ibintu vyerekana ko ingo z'abavyeyi bacu zari amahoro oya ndari gusigurira iki kizungu cadushwayemwo carubahuye umuntu kumva yuko atari heureux nari obligé kuguma yiyuganiye ahantu ibintu bidapasa iyi expression individuelle yazananye na globalisation twebwe urabona kera uburundi bwamye buri un pays enclavé un pays enclavé ni pays idafise accès kuri mer urabona uburundi twe nta accès dufise kuri océan Indien nk'abatanzania mer Méditerranée donc burya Burundi imyaka myinshi ntitwamenya yuko iraba mw'isi urabona nk'ubu ba muri Tanzania kubera ubwato guma buza kuri océan Indien bugira ikijya kuri Zanzibar urahura n'abazungu aho échange de culture twe uburundi buri enclavé rero imyaka myinshi ntiwigera umenya ce qui se passe dans le monde ntumva amakuru yo hakujya cyane voilà alors ubunye la technologie ni kina la globalisation ici yahindutse un petit village uramenya eti bwabundi n'abandi bantu bameze bigenda unye bwabundi mariage itagenze neza umugabo aguhonda nturi oblige kuko mugumana muri virayo iyo expression individuelle yazanye na globalisation yaratumye abantu batamara umwanya munini bari mu kintu kibaranda malheureux mais abavyeyi bacu suko bari bubatse neza nécessairement ahubwo ba privilégia la perception sociale ingene ico kintu kibonwa na communauté gusumba ingene wewe wiyumva yari yo valeur utegezwe kuzigama mbega hamwe no vara n'uyu muntu abantu bazombona gute abantu bazobona gute urugo rwacu mbega community zobibona gute rero ubu naho turi muri individualisme ama culture africaine yari community based ariko la globalisation yazanye ikintu ca individualisme je numva ntameze neza je numva ntiyumva neza I don't care about it abantu bazobibona I don't care about it hachaze ikintu ca individualisme na expression personnelle niyo mpamvu urumenga abantu biroroha kavuga ati jewe turahebanye ndigiriye muhira ndagiye kwipangira urumva abantu basigaye bi exprime vyoroshe iyo ari ikintu kitameze neza mu rugo mbwa kera suko n'abanyene batarafise ingorane ahubwo bari mu yindi culture icyo turacumvikanako bo barifata ntibifata bapfa kwihanganira ibibabaje agenda ya communauté yari plus important que les sentiments personnels ndashaka kuguma mu rugo jewe gwaranse
kubera ntifuza ko umwana wanje azokura abona umenga abavyeyi banje ntibari babanye neza hari ukutumvikana hagati y'abavyeyi umva ngaha onye privilégier une valeur nshaka kujya mwana azokurana usubije ngene niyumva muri mariage kera rero vyari birenze ivyo yari genre nta muntu yahuka nta uturugo niko zubakwa hanyuma vyaraheza stabilité communauté kubera umuntu yubaka avuga ati mviriza ahanye it's for life vyatanga un certain rythme dans la société nivyo abantu baprivilege gusumba ngo numva ntamerewe neza urantahura simuze ngo ikicari kibi ikini ciza niko gakora makirutire abiri atandukanye kandi nk'ivyo amabisigura yuko ababi wacu aribo basazi gusumba bakera ico ikintu cambere gikomeye mugabo bwa kabiri ndemera yuko muri ya globalisation hari umuco abazungu baduhaye utuma ingo zisambuka n'ingoga uwo muco ndakubwiye ni liberté personnelle kabisa libertinage umuntu ni kuvuga hagize akaruga gato yakamugora acavuga ati je ndagiye iyo immaturité émotionnelle yo kudashobora gufacinga les crises les défis pendant umwanya kanaka uri kuresiya gutorera inyishu kibazo imbere yuko uvuga ati ndagiye ahantu hari free ndahunze uyu muntu ndahunze iyi situation ivyo ni ibintu by'abazungu iyo endurance bati kino kintu ko kubana n'umuntu biragoye bro we nturagira mariage kent je maze 12 muri mariage myaka irenga 10 kubana n'umuntu ntivyoroshe aho urambaza ngo wo gusubiza inyuma ngo agweza ngo ushwese kandi ngo wogira mariage ndavuga no yigira mugasi nayo kwigira umwaka nayigizemo wabumera nka babandi ati no yigira mugasi no yigira no turi kumwe ico ndakivutse wowe ukivutse mugabo nayo kwiyongera nk'izindi nka 5 past puto diri yuko urugo ruragoye ubwago naho ubanye n'umuntu wa mbere ukunda urugo ruragoye answa rero ubwa kabiri iyo uri umuntu asubiza umugongo inyuma devant une situation difficile yose ntushobora kubaka ndavye generation shasha ihari no munsi n'abantu uzabe muheruka akora hanye ejo gakora hanye muheruka uwo wasigaye ibintu byo kwikorera uzibona twarabivuze ariko twavuze kuba genzi aba genzi n'abantu ba mbere badakunda urutonde badakunda kuba musi ya autorité ngo je ngunda ngo nikorere ngo nkora ivyanje ngo kreye ngo ibintu vyanje mwese mu nivyo muvuka kubera iki umuvyeyi wawe yakora muri onatere kuva uvuka ainda personally yakora mugabo generation Z yose ivuga ngo yango je shaka ngo sinkunda ngo umuntu ngo ama ordre ngo sinkunda ngo ama structure zo comme entrepreneur mwese mushaka kuba entrepreneur ariko ndakubwira ijye ari question psychologique navyo murabona murakunda liberté birenze niyo mpamvu rero kubera iyo ngorane muyisangiye n'urungano rwanyu mwese generation Z iyo habaye situation urugo shaka ugire gute man shaka witonde shaka usenga imyaka igahe shaka urondera umukobwa wa mbere mwiza shaka umuhungu wa mbere mwiza ruzokugora tu naho uzoba ari ukunda mana Israel ruzokugora tu mugabo ndakubwira ruraforge maturité yevuga ikintu kiragoye mugabo I have to find out a solution iyo capacité yanyu yo gushobora gufacinga situation gushika utoye solution ntayo mufise rero hagiye muri uyu muco w'abazungu barahura ngo ngo shaka ngo ntungore nawe sinzokugora iki gusanga ni ibintu biri superficiel n'uyu muco w'abazungu na globalisation byatumye iyi generation ingo zitarama gusumba abavyeyi bacu nisiguye nuko mbere ko turangiza niyo dutera tuje siyo tuva mbere yuko turangiza ikiganiro turashaka kumenya rero ibitabo vyawe ubu naho mbega umuntu yo bishaka mbega bizokwira ahantu hose hari abahora bashobora kuba bakurikirana ivyo uhora wandika bari mu bihugu vyo hanze
bizoborohera gute ko tumenyereye aba diaspora bavuga bati turi no mukubuza kugira uzokwifuza igitabo cawe azogende akironse bimeze gute kubijanye n'ibitabo ugiye kudusohorera merci d'abord ku bari mu Burundi le 31 octobre muri CLM sha tuzogira tuvyita salon des livres tuba turaho twese ukaza ibitabo byose twabishashe ngaho ufise ikibazo ubaza niyo mbandi nkakwishura tuvyita salon des livres tariki 31 le 31 kuva 14h muri CLM ibitabo biba biraho bishashe ku ma stands uje kugura tuba tuhari ukabaza ikibazo tukaganira ya 17h mugabo izo ari celebration nyene ya public launch nyene ya twita unveiling mugabo haba imbere yaho haba inyuma yaho ushogira commande kuri 65 28 24 16 65 20 24 28 16 65 24 28 16 nimero ziriko ngaho mu sura ndumva ko nimero uri kurayifata neza Kent mugabo sinzi ko zokwandika usaba igitabo gusa Kent wewe so yego uri ngaha uragira commande ukarya kuri inoti cyangwa le mikash hanyuma mukavugana n'ubiraba ingene igitabo kironka mugabo sino biba bihari en face ya ARCT hariho cafe shasha bita Nesa Cafe niho ibitabo biba biri musi ya Hotel Pacifique hariho agashengero gatonya gashasha bita Bride Bible Church naho nyene biba bihari amakopi ni habari ukereye kuja kubibaza no gutora kopi mugabo bazobagize makomandeho avalo 30 baje le 30 kuri CLM bazoshika batora les kopi canke n'imbere yaho babikeneye twashaka kubagira iyo livraison kubo hanze ibitabo bizo biri kuri Amazon bazoshobora kugura amakopi yabo kuri Amazon hanyuma mugabo cyane cyane abavakansi ndabizi abarundi rero uzura abarundi bubu bariharaje kweri babwiye bashaka kugucorera kugira ngo mpari mikashi yawe how gusaba swift code umva wese bacisha mu marundi rero naho twandika iki gitabo ku mu diaspora nakigura $10 n'amahera makeya agashaka agure mu marundi ngo mbwira ngo ni 30,000 naho tubishira kuri Amazon ashaka gure mu marundi murumva ngurabingurira ngo hiyo ngo nzoza ngo ryari ngo nzoza muri vacances ngo nzobitora ngo ari umuntu ngo kugira ngo bihereze bane badushorere kuri Amazon bagure mu madolari dutera imbere duproduce n'ibindi bitabo nuko uri kuravuga kubijanye n'ibitabo mbega umuntu wese arisanga muri ico gitabo mbega nta limite ziba hati ibi bikwiriye gusoma aba canke ibitabo byose bisoma bivaye n'uwari we wese ni gitabo ciza ni kibazo ciza sorry ibitabo je nanditse ndabiravye naho bisoma byose ni ibitabo ushobora gusoma we wari we wese ni kuvuga kuri bose muri rusange mugabo ku muntu nyine atazi ivy'Imana na gato ugacumuhereza koma iki Bible kingana guki gikomantere cha Bible mugara abantu baba badakijijwe akumva ari curieux akagwa ati je nakizwa nzobanza ntohoze neza ibintu by'abakizwa ndabitohoze neza uzi ko umuzungu ashobora kizwa kubera manje gusoma Bible yose du début à la fin ndabazi ahubwo ati jewe namanje gusoma Bible yose nka travail ya philosophie manze n'étudier neza kino gitabo agasoma du début à la fin twebwe abarundi nitwe bana ngo ndakiriye umwami Yesu atana kibwe yatawe so ngayo makomantere nanditse ya Bible naho utobukijijwe ubwo ati jengira ntahure neza lo message de la Bible imbere ko niyangaje mu bintu vy'Imana urashaka kuvyisoma na wenyene hari gitabo kindi nanditse bita du fond de la Bible ni gitabo kivuga ingene un prophète yitwa Yoda yagararije Imana aca Imana iciramuhana atwagwa n'amazi acamigwa na baleine mugabo ari muri baleine arasenga Imana iramukurayo c'est une histoire twereka ngene Imana iturondera naho tuba twayigararije ikaturestaura ari umuntu akijwe yogisoma ari umuntu atakijwe yogisoma cyane chapitre ya nyuma muri ico gitabo iri particulièrement dirigé ku bantu badakijijwe rero ibitabo vyanje urashobora kubigura naho utoba uwari we wese uwari wese ashobora kubigura yes nuko uwo twariko turayaga Pasteur Nikiza nuko
sezera abakunzi ba Magic Channel n'abakunzi bawe muri rusangi amajambo 3 y'agasunika rugi kugira dushobore gusiga inzira amavuta y'agasunika rugi kugira dushobore gusiga inzira amavuta ivyo birundi babikura he so turashimye abakunzi ba Magic Channel TV merci gukurikirana ino channel sinzi ibihaca vyose ko vyubaka nizere ko vyubaka ibihaca vyose ko sinoma ngo nabyo byose ndabimara mugabo nizere yuko nikiri gihe ntaje kudandaza ibitabo cyangwa kuvuga ibitabo vyanje bazontumira cyangwa bagatumira n'uwundi kugira ngo abasangiza ijambo ry'Imana hejuru y'ibindi bintu byose by'ibiganiro babashikiriza byo kubabwira amakuru atandukanye aba ni vyiza mugabo ijambo ry'Imana ryonyene niryo rifata umuntu yapfuye yishwe n'ivyaha vyiwe birivuga ko uyu muntu atarahura n'Imana abameze nk'uwapfuye mugabo azugwa n'ijambo ry'Imana rero ijambo ry'Imana si impanuro y'umuvyeyi si impanuro ya onkre ni jambo Imana ivuga umutima ari warapfuye ukaba muzima rero nizere yuko ibiganiro nk'ibi Kent nabo bakorana bazobigwiza kandi nabonye ko bahora babikora Imana ihezagire na Kent yashoboye kumostinga murakoze yes nuko ndabwira ko twari kumwe n'umukozi w'Imana nikiza niwe ariko turagira kuri ibi nabiriya nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu zabiduhanura zabidutera intege biraheza bikatwubaka asante ciao ciao